MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. Cinjira muri izine nabonye kuri tableau d'affichage liste wasinye iriko amazina. Ajya n'amazina ya bamwe bagumura abandi. Sa uri serieuse igene? Muri stock yawe kuri bar canke muhira ukazogumiza ikiraya kiboze mu bindi bijya bindi byose bikomeye bizoca bibora byose. Sibiraya n'abantu utaye mwibarabara kandi bari batunze imiryango yabo ma. Niba aje gukora handi no. Kuri wewe rero umukozi yitakambiye ngo agateka kiwe kubahirizwe. Abari karato. Vyahavuye bigenda gute? Nindi abahaye uruhusha rwo kwinjira mu biro byanje? Ko mwigira ibiti umvirize mparure gatatu mwese mwamviriye mu biro Nituva ngaha. D'ailleurs wewe na wewe na condo nari ndakwibagira nimwe mwama mugumura abandi musohoke ningoga sohoka nivuganire n'abakozi banje. Madamu twese turi abakozi ba izine y'ibyo. Condo wewe nta nijambo naguhaye uravyumva uwuzi wese kwizina ryo riri hajya kuri lise ijya nafishije hajya hanze ntakiri umukozi wa izine mwanyumvise. Ndakoma induru si sohoke umviriza madame Gakima. Oya nta umviriza nkuko ubibona uno musi turi umwe iyi biro sigwawe ni ya izine. Izine nayo sitongo ryawe. Bonita na wewe ubu rero wakomeje wifadikanije nawe bagumutse. Ego cyane ntushobora kutuvangura namwirukana mu kazi atana amategeko kuko akurikijwe nitubyemera. Hewe amahera yanje urariye none uhengere uhaze shaho none uje kumpangara. Hewe ndakubwire aho yari kumwotsisha mufaso urabizi hari amahera jyawe nagusabye cyangwa hari nagusovye mu mufuko. C'est pas vrai. Ntabyumvise bwabundi wabuze kuduhemba imishahara yacu ucuja kuyatangamo ibiturire. Hora nyumviriza ni jewe Gakima muri ko bubwiruko. Umviriza madame nimba hari deni twakwatse uzoza naho twandikiraniye ureze twishyuze ataruko genda gahoro. Uno musi niwe usohoka izine byanga byakunda akagasuzuguro ni usohoka. Bonita bigeze aho ntumurutoki wewe. Ego mbega nta nindero ukigira. Ibi bintu ni biki? Ibi ni biki? Umvika hemwe umve imbuti tewe n'imera. Mbeho aho bantu uri kuratubwira gute? Bonita we Bonita gira indero urabyumva uko ni kunshimiye ntabyo gushima bihari kuva mu ntango nta kindi wakoze atari kuducanisha mu ubu rero turavyanse ahubwo basha tumutera tumucishe mu idirisha. Bajama hemwe oya no ntimukore ibara oya ntimukore ibara mwibuke ibyo twapfunditse dukora kurya nyene. Mwapfunditse ibiki rero muri nibyo mufundika mwebwe hagira n'uwunkoza k'urutoki murabe. Madame Gakima bon twebwe icyo twifuza nuko ingingo zose ufata wisunga amategeko kandi ukubahiriza agateka kacu ntakindi agateka kacu kubahirizwe. Condo simwe mu nyigisho uko nkora akazi kanje ku neza yawe gira babagumutsi bamvire mu biro canke ndamamagare polisi. Bashaka nyenyeri kwa TV. Sha, yobagira amakanire kwe.
Sha uravye amakosa namukoreye vraiment ngira nta chance yo kugaruka makweri. Mana yanje. Nukuri mana yanje nukuri urazi ko ndikigaba ariko nukuri ndakwinginze nukuri urazi ko ari gukorera mu mitima y'abantu nukuri ukorere muri kanyenyera anyemerere nukuri uzobukoze mana yanje. Mabuje ndagize bwake madame Kanyenyeri. Ivyo vyubahiro rero wigirisha ngo ni vyande. Igosubira uko wahora shaka. Siniga wa mabuje nukuri. Zira kuva kosha. Umviriza rero. Sigombe ndagutevye ko mfise rendez-vous mu kanya. Ego ndavyumva. Hama kucerekeye demande yawe naravyiyumviriye ko imbabazi wansavye ndazikubwiriye. Nukuri mabuje ndabashimiye cyane nukuri. Nukuri vraiment nari nagize ubwoba. Nubundi mugenzi. Ntusye bwose. Nzobanza kwanza ndagushiye muri periode ya S. Tubanze tubese yo kutazanye imwe muri Cukura TV ngahi wanje. Oye nukuri mana yanje nimba hari shigo nobona ko yari yahantu nuko kizira gutanga information deséquilibrée muri société nk'iyi rusangi ibamwe abantu bakomereza imitima. Ariko gayigoro. Ivyo sinaguma ndabigusubirira ngo kuva. Nukuri nanje hari ico ntakoze kugira ngo ndabikubwira. Ndavyumva mama nukuri naje niyo mpamvu naje ngahanda gusavye imbabazi Kanyenyeri nukuri. Kandi nawe wazingiriye. Nukuri naje sinzosubira nukuri. Ubu ntagufyina. Nukuri ndavyumva. Uranyumva? Urakabona kagatabo. Ndakabona. Akira. Somme au titre. Code d'éthique et de déontologie du journalisme. OK. Genda ugafate ku mutwe umva ivyanditsemwo byose ubifate nka nkama. Article par article. Niyo busori zogendera kugida chaque le muzo post. Uranyumva? Ndavyumva no kuri mabuje. Igor. Koko uranyumva? No kuri mabuje ndakwemere ko nzobikora uko nyene telkero binsavye no kuri. No kuri narabonye yuko abantu batarakira mu mitima y'amabuje. Nanze inkuru ziteye usunga amategeko y'umwuga mba nakije umuriro. OK. Ikindyoheye vraiment. Nukiryo jambo rivuye mu kanwa kawe. Igor. Nukuri tumanze tureke ibyo gufyina ku ruhande. Umumenyesha makuru mwiza aho kwatsa umuriro n'ama intox aho garawuzimya mu gutanga umuco. Nukuri nanje ndavyumva mabuje. Nukuri vraiment ikizo nkoreye. Nukuri sinzofa ndacibagiye. Muri sezo nshasha nzokora vraiment nawe bigushimisha. Erega sha mugenzi ntukorera jewe Kanyenyeri. Reka habe namba. Ndavyumva no kuri mabuje. Ukorera barabe ibyo dukora bose. Iyo kode rero ndaguhaye. Nukuri uyifate nk'igitabo ceranda. Sawa murakoze mabuje. Muti karibu tena wangu. Mbejo kuachia amazi ni. Menyere ko namagasha reka. Bazakira kashinda kuzaniye nyabona. Kubita kwanza. Piga. Na niteza abiri yo kwa mwama kanye neza. We peti warasa. Agize mwani wakira neza. Ivyo bikomere byawe bikimeze uko. Ibi byaba ari gufasha ukira neza. Bidogo. Unakasikia? Nako kararyoshe we. Aha wagize iki niki? Yeri cocktail. Nakuvangira ivyama byose dusenga bisana. Urakoze mugenzi. Kwera vya bitobezo baduha mu buhungiro ngo ninjya. Urimi rwari bagiye uburyohe bw'icyaha. Birushaka kubinyibutsa peti yawe kubinyibutsa ndagusabye. Burya buzima bw'impunzi nibiyashu tu. Aya nukuri sinzi. Sha ntori dapfa nabyibagiye. Aya nukuri kwitwa impunzi. Biragahera. Mu mwansi wanje navyo no mwipfuriza. Kamera. Nanje cyane nanagiye kugarukira babanyabugo bahungira ino. Yo. Esa yo babonye peti yawe. Barakayabona. Barakagogwa. Muti. Wamye kuraba bagiye bagesera baswe kunyice. Eski. Peti yawe. We birusha. Weje kumbya ko umwasi wawe. Utomwipfuriza ubuhungiro. Bajya n'inyamaswa s'abantu. We peti reka guhara bose si babidogo. Nta byamavyira. Biracamwa abanyabugo bamwe bagakora nabi. Me hari abafise ubuntu peti. Aya nukuri. Muti. Wahemukiye abanyarusangi wewe. Nibaza ko wagiye atawubajije. Nta kuntu kumwe wari kuja gutwengera abantu bahaswe kunyica. Umviriza uri kubishamo nabibose kandi si byiza peti yawe. Ivyakoye ko hariya birababaje kandi sindabishigikiye. Ariko nukubareka bakagwayo nta bindi. Ya dogo nanaho no bihera jewe birusha. Neza na neza. Ujya wibagiza ingene abanyabugo bahora baduha amazi yo kunywa peti yawe. Canke bakaduha imputu dusiga tugera turi ku. Iki? Oya. Parutsa wisha peti. Bajya bari yorobeka sha. Hageze ko bakwereka ububi bwabo. Niwe utahura ko ari ibikoko. Ya ivyo bangiriye barabikugiriye. Ni wovuze uko ndabizi. Erega nano hamwe peti abantu bose babeza. Ega nayo rusangi turafisa bamesha peti ya. Cyo ushima nito ndavuye ko ari ivyo. Je ndacafisa n'abajama abanyabugo.
muti siki uracha sagenza abanyabugo vrima birusha we nakubwiye bose sibabipeti yango oye ivyo bireke ndagusavye tuganira ibindi ntuwavumbiriza umunsi nukuri ndagusavye wanje karibu nganye nahanyene yahagipe yitabyo nubona ko yanditse ko reserve oya nitwo kwicara hano habandi ngo duhindurisha kanye ndakubwiye karibu iyi table ni gwacu iki kibanza gisharije gutya cyateguriwe jewe kanyenyeri ego cyane amashugwe amabuji multicolor mana yipe yivise ni kubwanje ego kumenga ntuvyemera karibu kandi icara ndarengewe nuko ibi ndabizi mu mafilme atakubesha kuri ibi kandi rero muzi ntabyo kumbwira ngo ufise akazi kenshi unywa ka vin mousseux wiki kutavyuka Venus jewe muri filme kuri no mugoroba cyane kandi rero nduguriye iyi ni saison ya mbere uti rero hazoba nandi masera cyane bose ahubwo tugiye la sante kwanze irige twe dukunguranye sante kwere oya nyuma yinyuma voilà ayandi makuru rero norekanye ayandi makuru kandi ukuri nta bishasha vraiment makuru yanje yose urayaze ndibatse kanye oui kutanywa sinzi ko ndanywa nuko nyene nibyo kanye sinzopfansuye kukubabaza kandi rero ikintu cyose nzokubwira nasokera izosubira kuba mu rukundo rwacu nukurikanye gipe ndagusavye nshimitse bivuye ku mutima ntusubiye kumbwira ibintu kubera ikishe tukira hanyene reke no kumpamagara sheri ndagusavye oya ndeka mvuge ibintu by'urukundo byarankomerekeje tellement sinishaka nuko vyonegera n'amatwi yanje kanyenyeri wanje ibuka ibasi ibihe byiza twaciyemo kanya please wibagira amakosa nagukoreye soma iyi message soma message nakwandikiye ndabe message kandi twicaranye kanya ibyo wanditse bimbwire basi ntigura umutima erabagipe nzandabe kanya vyakweli ubwo aremeye cyane mu kurindira kumenya inyishu yamuhaye reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mu kiyago ca muti na igoro mbega nikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Claude Ndacayisaba ava imuhanga mu ntara ya Butanyerera ariko ubu akaba twumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati ku kiyago ca muti na igoro icigwa twokuramwo nuko twoza turavugisha ukuri twashaka tukakuzira ati goro ndamushigikira mu gihe yarakiri muri Cukura TV yarabona ko ivyo yarimwo yihenze kuko yarazi akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru ati kuko gakima wewe ntiyarondera inyungu z'abarongoye yarondera inyungu ziwe akibagira ko atwara abantu ati rera amase yakera ntagiho mu rutaro nibavibuzi mu baji buntu ati kuko uyu munsi dukwiye kurengera ivyo vyose biza bisubiza inyuma igihugu ati ndetse na usine ati muti nawe narekane na gakima nyabuna arondera ibindi bintu yokora kandi nahone areke gutwarwa n'akarangamutima k'umushahara ati kuko uheza kugoka ibigori bikera ati rero bose igoro na muti nibaje hamwe bigishanye batora umuti yico bokora bahumurize nabo batosekaje mu gihe bari muri Cukura TV ati kuko ikibisukugwa ikibinukugwa numenye ko waguye ati nkasaba kandi nibindi bimenyesha makuru kutubera ijisho mu gutanga makuru meza azira amacakubiri na kare hari amahoro umuhoruramwa
Nzambimana Desire umwigisha kuri lycée technique communale ya Rusi muri commune Shombo mu ntara yagutse ya Gitega yagize ati icigwa no kura mu kiyago ca Igoro na Muti nuko umuntu ashobora kugukoresha igihe akigukeneye atariko iyo ibintu bihindutse ushobora kwisanga usigaye wenyene bigatuma udashika ku ndoto zawe nkuko vyagendeye Igoro ati nico gituma ari ngombwa kubahiriza amategeko y'umwuga no kutemera gukora ibintu bidahuye n'ivyiyumviro vyawe kubera inyungu z'igihe gito ati kuko bishobora kurangira ubuzimbwa n'imbwebwe. Moyize niyo nkuru nawe wo muri komine ya Bugendana ku mutumba wa Nyakeru neza na neza mu Ruyenzi yagize ati kubwanje mu kiyago ca Igoro na Muti icigwa nkuyemo nuko ugwaruka tworeka kwirukira maronko nyabuna tukabanza kwiyumvira ko ivyo tugiye gukora ko atangaruka mbi vyozana ati turakwiye kurengera ayo mabi yose uko ngana mu kudakora ibintu bibi kandi tubibona ati kubwo gutegekwa n'abadukoresha ati hamwe n'amahera ati kuko nta kindi bivyara atari injyane mu kibano be no kwisamburira akazi. Murengera Ntwari Alfred nawe avibuhumuza muri Cankuzo Centre yagize ati cigwa nkuye mu kiyago ca Muti na Igoro nuko mu vyo umuntu akora vyose atakuba nsumirinda canke mpemuke ndamuke ati gukora nabi kandi ubibona ngo bikunda uronke uko buca iyo nzira ntishikata ahubwo birangira igutaye mu manga ugasigara wicuze ngo iyo namenya ati twibukanye ko uheza kugoka ibigori bikera ati nitwirinde rero kuba bampemuke ndamuke. Undi munywanyi yatwandikiye nini Mbona Jean avuka muri commune ya Bubanza muri zone Musigati ku mutumba wa Kanazi neza na neza mu Nyabitore yagize ati dufatiye ku kiyago ca Igoro na Muti inyigisho zirimwo nuko dukwiye gushishoza neza ivyo dukora pana kumva amahera gusa ati nivyo amahera aragukoresha ndetse akanakuvugisha nivyo utovuza atariko natwe ati turakwiye kwikebuka atakazi kose katari mukuru ntikaramba ati kandi gasiga gasambuye imitima ya benshi ati Muti nata mbere ntakwiye kuronkana kandi kazi ati kuko n'umukozi mubi yakora amakosa yabona muri make tintakaranga mutima ko gukunda akazi afise atashira imbere inyungu ziwe atabakozi rero nkabo bakwiye kwikosora atakazi naho ko bagahemba wamenye ko katari mukuri wo gaheba ati bimenyesha makuru navyo n'amateleviziyo batubwira ibinyoma nibikosore bareke kuduhemukira ati kuko heza guhemuka ibigori bikera. Reka interano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo yagize ati cigwa nkuye mu kiyago ca Muti na Igoro ica mbere nuko nkugwaruka tutopfa kujana nyabaruru mu vyo twumvise vyose ngo nuko tubwiwe canke twumvise kwahana hari akazi ndetse kohemba neza kurusha uko twari tumeze mu mibereho yacu ati ciza nuko hoba ugushishoza hatitaweho agashomeri canke ubuzima turimwo ati kuko mu nyuma bishobora kuduta mu kaga tukisanga tuguye mu ruzi tugwita tukiziba ati nkuko bishikiye Muti na Igoro ati narijya iyo menya atari jambo. Reka interano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wamwanya twasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Muti na Birusha mbega iyo mvugo ya Birusha ku banyabugo muyivuze kwiki ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Muti na Birusha mbega iyo mvugo ya Birusha ku banyabugo muyivuze kwiki akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza nimutwandike kuri yani mihomenyere yari 61 ubusa 9 103 eka nawe wowe za kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 hamadeze tubashire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyagice c'amajana 951 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kuri murakoze naho mu ndwi zokurikira cari gikino muri kuri Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza